Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudangeshanya kwama mudukurikirana. Uno munsi nari mfise icyumviro gihagaze ku ijambo ry'Imana nashaka kubasangiza. Ico naco kivuga ngo kumenya Yesu birushirije. Mbega waruzi yuko Imana yifuza yuko usubira kandi kwimenya gushasha? Kumbure urafise ukuntu wayibonye ejo haheze, mu myaka iheze, canke se wayibonye mu mwanya uheze, mugabo Imana irashaka yuko iguma ikugira neza mu kukwihishurira, kuko iyo uronse uguhishurirwa kw'Imana iri ku buzima bwawe, kw'Imana igufitiye nk'umugambi, nivyo biheza bikakubera umutsima ugushoboza kubandanya ubaho ubuzima buhesha Imana icubahiro. Rero turaza kwinjira mu ijambo ry'Imana, nagomba kandi tudatevye twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ca 6 umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 26. Hanyuma muri ico gice nyene ca Yohana igice ca 6 ca dusoma n'umurongo wa 35, hanyuma ce turangiza dusoma mu Bifilipi igice ca 3 guhera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo w'9. Reka dusome Yohana 6:25 tugeze kuri 26. Aravuga ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati, mwigisha waje ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Reka dusome umurongo wa 35 aho nyene muri Yohana igice ca 6. Yesu arababwira ati, ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Reka turangize dusoma mu Bifilipi igice ca 3 umurongo w'8 tugeze ku murongo w'9. Aravuga ngo, eka mbere n'ibintu vyose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye nico kumenya Yesu Kristo umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose, ndavyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafise ukugororoka kwanje kumwe kuva ku vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye. Amen. Na majambo rero nashaka yuko nza kwisunga mu kubashikiriza iciyumviro cy'uno munsi. Ikibazo nashaka kubaza wowe kurankurikira, mbega kubera iki ukurikira Yesu? Turavye muri Yohana igice ca 6 baratubwira gato, turabona neza ibintu bimwe bishobora gutuma abantu barondera Yesu, barondera Imana. Icambere dusome muri Yohana igice ca 6, abantu bagiye kurondera Yesu kubera yuko bamubonanye ibimenyetso. Nagomba aha dusubire kandi tuhagarare. Mbega uno munsi uravye impamvu uriko urakurikira Yesu, mbega suko ubona ubushobozi bw'Imana bugendagenda ahantu hatandukanye, mu mashengero, mu makwazade atandukanye, mbega sivyo bica bigutuma urondera Imana? Mbega sibijya bimenyetso, tujya twumiza wirirwa ubona mu butumwa bwiza boba buriko buravugwa, ari ivyo bigukwega ukavuga ati, Imana ndiko ndayirondera kubera yuko hariho ibimenyetso, hari ibintu ntamenyereye, canke se no buvugishwa. Kumbure wahuye no muvugishwa arakubwira ivyawe, canke se avugishwa ku buzima bw'abantu kugeza aho bigutangaza. Iyo ni impamvu ishobora gutuma abantu benshi muri kino gihe bakurikira Yesu. Bamukurikira kubera ibintu babona, bumvana abakozi b'Imana, ibintu novuga nti birimo ubushobozi, ibintu birengeye ubwenge bw'umuntu. Ikindi kintu kigira kabiri gishobora gutuma abantu bakurikira Yesu, twisunze ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 6, nuko ngo abo bantu bakurikiye Yesu kubera iki? Kubera imitsima, kubera ko yabagaburiye bagahaga. Tubizanye muri kino gihe tugezemo, nuvuga ngo nivyo bintu vyose, nizo nyishu z'ibibazo Yesu yagukemuriye. Hari ibintu bitangaje, hari ibintu vyiza Yesu yagukoreye mu buzima bwawe, akaba ari vyo ucuguma uhagazeko mu kumukurikira. Mugabo nashaka ngo twiyumvire ibindi birengeye ivyo. Haleluya. Ntukurikire Yesu kubera ibitangaza ubona ariko arakora, ibimenyetso utwumiza umubonana,
cyangwa se ubonana abakozi b'Imana bariko barakoreshwa na Yesu, cyangwa se nturondere Imana kubera yuko yakugiriye neza gusa. Mugabo nagomba ndakubwire ngo vyaba ivyo bimenyetso ubona Imana ikoresha abakozi bayo, zaba izo nyishu Imana izana mu buzima bwawe, Imana hari ikintu kimwe ikora cyangwa se ituma ikora ivyo bintu vyose mu buzima bwawe. Imana ibishaka yuko ugira gute? Usabana nayo. Imana ibishaka yuko uyimenya bigize gute? Birushirije. Kubera iki? Kuko Imana ivyo bintu vyose ikora mu buzima bwawe ni kugira ngo ikwiyegereze, ni kugira ngo ikugururire umuryango wo gushobora kugira gute? Gusabana nayo, kuza kuri yo utaje uvuga ati Mana ndashaka unkize, Mana ndashaka unyishurire inyishu, mfise ibibazo vyinshi, Mana ndaremerewe. Mugabo ukaza ku Mana uvuga ati Mana numva nshaka kukumenya, Mana ndashaka gusabana nawe. Nico gituma muri Yohana 6:35 Yesu ariko arafasha aba bantu, kuko muyibuke ku murongo wa 26 Yesu yarababwiye ati ntimundondera kubera ibimenyetso mwabonye, ariko mundondera kubera ya mitsima nabahaye mugafungura mugaheza mugahaga. Mugabo Yesu agaca ababwira ati mu bisanzwe ikintu nari nifuza yuko mumenya nuko mumenya yuko ari jewe mutsima ukuri, nuko mumenya yuko unyizera atazosubira kandi kugira inyota. Mu yandi majambo Yesu ariko arababwira ati nimunkurikire, nimumenye jewe yuko ari jewe soko y'ivyo bintu vyose muriko murabonesha amaso yanyu, ivyo bitangaza mubona hirya no hino, izo nyishu z'ibibazo vyanyu mubona ndiko ndakora mu buzima bwanyu, mu bisanzwe ni jewe ndi nyuma yavyo. Rero nimurondere kumenya jewe. Haleluya. Turangije mu Bifilipi 3:8 kugeza ku murongo w'9 Paulo nawe aratubwira ati jewe ibintu vyose byari bimeze nk'inyungu, ibintu vyose nari mpagaze ko ubumenyi, amashure, kuba umuntu yubashwe muri societe, kuba umuntu afise ibi nibi atunze ibi nibi vyose ngo narabihevye ngo kugira ngo nshobore kugira gute? Nshobore kumenya Kristo. Rero nawe wewe rero nashaka ndakwifurize ngo ntube muri abo bantu baguma barondera Imana kubera ko gusa bumvise ngo hari umukozi w'Imana akoreshwa ibitangaza ibi nibi, hari umukozi w'Imana avugishwa ku buzima bw'abantu kandi ivyo avugishijwe bikaba. Cyangwa se ntube uwo mukristo gusa aguma nezerererwa no kuza imbere y'Imana azanye imitwaro. Mugabo nuze kuri Kristo Yesu umubwira ati Yesu Kristo ndashaka kukumenya birushirije, kuko ibitangaza birahera. Izo nyishu waronse mu buzima bwawe hazoza ibindi bibazo usubire kandi usaba Imana. Ivyo vyose ni ibintu biguma bihindagurika, vyose birahera. Mugabo ikintu kitigera gihera ni kumenya Yesu, kuko Yesu iyo umumenye, iyo uronse gusa guhishurirwa kwico ari mu buzima bwawe birakubeshaho. Rero turondere kumumenya birushirije. Nashaka ngo bikubere n'isengesho kuno munsi uvuga ati Yesu ndashaka kumenya birushirije. Imana iguhezagire cyane.